bakunzi b'Imana dusangiye kwemera muri Yesu Kristo canke se muri Yesu Kristo ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Nitwa Zipora Miburo Everine. Uno musi nipfuje gutanguza icano ni itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu 2022. Rero nkaba nipfuje gutanguza cano ndabisigura ko ndabasigurira imyirondoro yanje, hanyuma ndabashingira intahe yo kuva mu bwana bwanje kugeza mu myaka 47 maze 47. Rero amazina yanje nitwa Everine Miburo Zipora. Ndi umurundi kazi navukiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi muri komine nkivuka yari komine Mwumba, ariko ubu ni komine Buye mu zone ya Gatsinda ku isantre ahantu hitwa mu Kiziba. Rero mba muri Australia, ndi umumama mfise abana 5, nkaba narize amashure y'intango 6, ariko mbere n'irya 6 sinagize neza. Ndi umumama ntabwo mfise umugabo, ariko shima Imana kubera ubuzima mbayemo ndabunezererewe cyane. Rero kandi nkaba ndeze abana banje. Ubwo rero ndatangura nubwo biruko je ndi mu Gatolika, idini ryanje ndi mu Gatolika, ariko nubwo ndi mu Gatolika ntabwo ari Eklezia Gatolika yantumye kuvuga inkuru nziza. Yesu Kristo niwe yantumye kuvuga inkuru nziza, kumukorera. Niwe yantumye kumukorera, niwe azokurikirana intahe yanje. Uzobimenya neza kuburebure ingene Yesu yantoye, ingene yasize amavuta, ingene yampaye n'impeta kugira ndamukorere. Rero nkorera Yesu Kristo, niwe yantoye kuvuga ubutumwa bwiza. Kandi Yesu yambwiye ko ubutumwa mvuga ngomba kubwira uwo ari we wese ko uwazojana mu ijuru si umugatolika cyangwa umupentekote cyangwa umudiva. Yesu Kristo yambwiye ko azojana uwo ari we wese amwubaha, amukorera. Rero umugeni wiwe si ishengero runaka, umugeni wiwe ni uwo ari we wese mu madini yose canke se no mu batagira amadini, abo bose Yesu yama abantu mako. Rero nkuko nakubwiye navukiye mu gihugu cy'u Burundi, ubu mba muri Australia. Nkaba rero ngiye kuguha intahe y'ibyo y'ukuntu nakuze, ngene Yesu yangiriye neza, ukuntu Yesu yagiye ankiza ingwara, ukuntu Yesu yagiye ankura mu bantu bagomba kunyica, ukuntu Imana yandinze. Kuko intahe yanje irimo ibice 3. Igice cya mbere ni kuva nkiri umwana mutoya gushika mu myaka 18 mba mu Burundi, gushikaho ntuzwa mu gihugu cyanje cy'u Burundi, kubera no kuva mu Burundi ntibyanyoroheye. Je naragirijwe ko ndi umwicanyi kandi ntoshobora no kwica imbeba. Imana idutabare cyane, nabyo uzobyumva. Hanyuma intahe igira kabiri ni intahe yaho naba muri Tanzania mu myaka 12 namaze muri Tanzania. Uzoyumvamo byinshi. Narabaye muri Tanzania, ndatotezwa, ndagirizwa ibibaho, ndagirizwa ibintu bitabaho, bakashorera kunyica, Imana ikantabara. Uzumva byinshi. Intahe ya gatatu ni ukuntu maze gushika muri Australia, ndahamaze ubu imyaka 14. Nahone narahahuriye n'ibibazo byinshi, ariko kandi shima Yesu Kristo cyane kuko ariho yanyiyerekeye, ariho yasanze nkabona neza ko koko Yesu afise ku mugambi kw'Imana ishaka ko nkora igikorwa cy'Imana. Nayo ubundi kuva nkiri mutoya Imana yaranyiyereka ikamvugisha, mugabo simenye ko
Imana yantoranije, kuko natanguye kwerekwa nkiri umwana mutoya niga mu mwaka wa 3 niho natanguye kubona abamarayika bantembereza mu ijuru. Rero iyo ntare rero murumva ni ibice bitatu kandi itegerezwa kuba ndende, ishobora kuzorenza amasaha 8, ariko ngiye ku burebure iyo mara n'indwi zibiri bwira bugaca, mugabo bizogerageza kuyicagagura. Rero ndatangura n'igice cy'Uburundi, n'igice cya mbere nkiba mu Burundi, ariko kandi ntegerezwa kuzoza ndagira hagati y'iminota 25 n'iminota 30, kubera ko uko nzo bitanga kuri YouTube niko nzobandanya no kubitanga mu magurupe ku bantu basanzwe bumviriza ama audio. Ndizipora wa undi yamavuga ama audio, ariko hariho n'abantu bahora babishira ku ma YouTube, ariko je nanje nashimye kuguruza channel yanje. Ababishoboye bazobirabira kuri YouTube, abatabishoboye nabo bazobandanya bumviriza audio. Nzoza ngira YouTube mbandanya n'ama audio byose nzoza ndabitanga, umuntu azobikurikiranira aho bizomworohera. Nibyo rero reka dutangure dusenga Imana kugira Imana ishigikire, kugira Imana ibane nanje, mvuge koko ibyo Imana ibona ko bibereye ko ari byo ntanga kwintahe. Kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Butatu bweranda Mana imwe, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Bikira Mariya na Yozefu, Mana ya beranda bose baciye kw'isi arabatoni bawe. Jewe Zipora umusabyikazi wawe ciye bugufi imbere yawe kugira ngo shinga intahe mbwire uwo ari we wese kugira neza kwawe, mbwire uwo ari we wese ingene ukiza abagwaye n'ingene utabara abari mu ngorane. Ndagusaba Mana waremye isi n'ijuru n'ibiriko byose kugira ngo ushigikire Papa Yezu, nkuko wasezeraniye ko aho nzoba ndi hose uzoba uri kumwe nanje. Ndakwinginze rero ubane na jewe, kandi ndizeye neza ko ijuru ryabishimye ko ntangura gukora iyi ntahe, ntangura nuguruza YouTube. None rero Mana ndagusabye ukomeze unshigikire kugira nze mbandanye mvuga ubutumwa bwiza nkuko ubishaka, mu mutima wawe mweranda shobore kuvuga ibivuye kuri mutima wawe mweranda. Mana waremye isi n'ijuru n'ibiriko byose, ushigikire bagenzi banje nkuko nanje wamunshigikira uzobukoze. Ibi byose rero ndabisenze nizigiye izina rya Yezu Kristo yatubambiwe ku musaraba, hamwe na mutima wawe mweranda ukomeze uninahazwe ku isi no mu ijuru no mu myaka yose, amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Bana b'Imana rero reka dutangure rero n'intahe yanje. Jewe nababwiye ko ndi umurundi kazi navukiye i Burundi. Abavyeyi banje ibyo ngiye gutangura kubabwira bimwe nibyo abavyeyi bambwiye, ariko reka mvuge ukuntu mama na papa babanye. Mama na papa wanje akiri umusore yaragize mariage n'uwundi mu mama barabana, ariko kubyara haza kuba mu kibazo kubera ko uwo mu mama avyaye umwana yaca yitaba Imana ataramara n'umwaka. Amaze kubyara abana 4 bapfa, uwo mu mama atangura kubwira papa ati rero ibyo kuronka abana biri kugorana, gerageza urondere uwundi mukobwa yo kubyarira kuko ntibyoroshe. Rero murabizi Abrahamu, Sara yaramubwiye ati nyamara genda kwa Hagayi canke ronderera handi genda sanje. Abagabo rero bavyakira ningoga, kandi none urumva n'abagore baba bagiye mu ntege nke. Papa rero yarumviye umudamu wiwe aratora mama. Mama wanje yari yarakowe ngo yarashasi barasasi ibirago, yarize umubano barateka itaye, ngo hari hasigaye indwi 2 ngo agende ku mugabo. Mugabo papa aramucikiza hanyuma aramujana. Rero ubwo uwa mama papa yagize umugambi wo gutora mama, barabyaye mu wundi mwana yagira 5,
ariko kubera nawe baca baramwita ntiruhungwa, kubera ko wa mwana nawe yaje afise ubuzima nka bumwe bw'abambere bafise ubwoba ati n'uwarapfa baragera naho ngo bamwita izina rudaradahangwe ry'itazirano kubera ngo kari gafise umubiri muto. Rero papa atora mama baravyaye wa mwana, uwo mwana ari nko mu mezi. Mugabo papa amaze gutora mama, wa mwana ntiyapfuye yarabayeho, mama nawe aca aratwara inda yanje arambyara. Ariko papa amaze gutora mama, mbese uwo mudamu nyene wa mbere ni nkaho ariwe yatereteye papa mama wanje, kuko mama wanje na papa n'ubundi bari mu kibano kandi mama na papa bari n'abavyara. Rero papa kubera yari umuntu yari umuntu adandaza arondera amafaranga, iyo bavuka muri komine ya Busiga, mugatoye mama amujana amutorera muri komine ya Mwumba canke se muri komine ya Buye aho yakorera ibyashara byo kudandaza, abariyo aba na mama. Hanyuma amaze kubana na mama aratwara inda yanje, mama arambyara, mugabo papa aza yironderera abandi badamu. Rero harageze igihe yirukana mama kuko hariho umukobwa kumure yari yarateye inda, na uwo mukobwa acasubira mu nzu ya mama. Papa yirukanye mama araje iwabo, agiye iwabo aramara igihe nyene yibereye iwabo, mugabo papa yaramutumako ngo azonjane andabe. Papa rero mama rero ava iwabo anjana kwa papa. Ageze kwa papa, wa mugore yasubira mu nzu ya mama, abonye mama ararakara, kandi kubera ko papa yaramunda murumva ko ari nkaho yanindose ambabaye, wa mugore akaza agerageza gucunga ngo afate ku buryo yashaka kunta muri wese, mugabo ibyikeba mama akanyigumizako. Rero ngo nari umwana yavura, nkongera nkahaguruka niga gushingura, ngo nashingura 2-3 nkagwa. Rero papa abura imfunguzo, abuze imfunguzo papa akabaza ati imfunguzo zanje ziri hehe? Uwo mudamu nyene yitwa ko ari mu nzu ya mama akaza aravuga ngo kiya cyane cyantwari yango nicyo cyazitoye, ngo nicyo cyazitaye muri wese. Mama ati jewe mwana wanje na twagumanye nta mfunguzo yigeze atora. Urumva mama wanje yitwa Yanwari, urumva uwo mukapapa akavuga ngo kiya cyane, ntabwo yavuga ko ndi umwana, yavuga ngo kiya cyane. Mugabo bakaza gerageza nyene ngo amfate bagacunganwa na mama. Iyo naba ndiko ndavura ngenda, wa mudamu akagerageza gusa nk'uwo nyegereza no kunyikwegerako, mama akabagiye kunterura nyiyegereza kandi narakubagana ngo ibintu nk'ibi. Rero urumva uwo mudamu afata imfunguzo za papa acazitaye muri wese, azitaye muri wese papa arazihiga arazibura. Rero hakaba hariho n'uwundi mudamu nawe yaje kwa papa gutora ibirezo, nawe ngo yari yifise umwana wa papa hafi ngo w'amezi 4. Nanje rero nari yifise hagati y'amezi 8 na 10. Basi rero bwanduka rero bumera nk'ubwije, jewe rero sinzirira kuri mama inyuma y'ikontwari, kandi papa yari yabwiye n'uwo mudamu ati ntushobora kurenga ngaha anya ngo urenge ikontwari uje kuryama cyangwa uje mu byumba ntabonye imfunguzo zanje. Uwo mudamu nawe yaguma avuga ngo icyo cyana cyantwari ngo nicyo cyazitaye muri wese. Mama rero akaguma ncunga, ariko haragera aho nsinzirira kuri mama. Papa rero bimutera ikigongwe, arabwira mama ati wewe vaye tora ikirago usasire zipora umuryamike ngaha. Mama aratora ikirago arasasa imbere muri kontwari muri butike arandyamika. Rero kwipfuriza iki umuntu si byiza. Rero wa mudamu yaguma ashaka ukuntu yomfata ngo ane muri wese, urumva ko ariwe yari yasubiye mu nzu ya mama. Umwana wiwe buri mu guca
aravye abona umwana yapfuye aca yiha umunwa ngo nimuntabare ngo Yanwari yarayampekuye ngo yarayanyiciye umwana. Mama haryamye arabaduka, papi yari mu byumba arabaduka. Ibyo nibiki wa mudamu, abadamu babiri bari baryamanye inyuma y'ikontwari, bari bashashe imifuko y'ibiroro yavamo ibiharage, iyo bari bashashe niyo bari baryamye kuko niwo mama wundi yarahajyanye niho yaraye. Kandi mama ngo bari barize bazi n'agafaransa ngo baguma batukira mama mu gifaransa. Mama akabyihanganira. Mama yari uwo mu cyaro kubera aho naho hari ku muji, hari ku isantere, hari ku isoko, hari ahantu hameze neza. Hanyuma baravye koko umwana basanga yapfuye. Rero mu kibano abantu barashwa baduka, abantu mu gatondo, abantu rero murabizi namwe abantu tikeba niribi yamuhekuye nikeba niwe yamunigiye umwana. Abantu bakumva koko mama ariwe yoba yishe uwo mwana. Mama karahira yuko atigeze akora kuwo mwana, ariko kandi ngo na papa kiyumvira akavuga ati Jesse numva ukuntu Yanwari yari kubyuka agasiga umwana wiwe imbere muri kontwari, akarenga ikontwari akaja kuniga umwana wa mukeba we gushika aho umwana apfa. Abagore babiri baryamanye nti bamenye ko ari karakora ikibi ku mwana wa mugenzi we, ntibyari byumvikana. Hanyuma icyo gihe rero aho ku iyo soko hari abantu b'abadogita bakora ahantu ku ivuriro ryitwa Gatsinda, n'abarimu benshi niho baba kuko hari ahantu hateye imbere. Abadogita nabo baraza bariko baratonda ku kazi, bararaba baravuga ati muceceke tubabwire. Nibwo rero baraba umwana barababwira ati munume, barababwira ati rero madamu wowe uri kuraturusa kuri mukebawe ko yakunigiye umwana. Mu byukuri mukebawe siwe yakwiciye umwana. Umwana ni wowe wihekuye, ni wowe wiyiciye umwana. Umwana aracyari mutoya, yari umwana atarakwiza n'amezi 2. Umwana aracyari mutoya, wewe ni wewe umwana wararyamye bikunanira gukontorora umwana. Umwana wamwicishije ibere, nibere ryamwishe, ntabwo ari umuntu yakunigiye umwana. Urusaku rero ruba ruravuye kuri mama, bica birabonekana ko uwo mu mama ari we yihekuye. Mama yaciye ankubita mu mugongo acarataha iwabo. Wa mudamu wundi nawe ahekaguiwe nawe acarigira. Papa acarondera abantu baragenda kuzika uwo mwana. Murumva ntibyari byoroshe. Rero bariko barava ku maziko, papa niyo yabwira nyamudamu tisha umwana wanje yarayapfuye, turavuye kumuzika. Imfunguzo zanje ndaraye ndazibuze. Mu byukuri mbwira imfunguzo zanje ziri hehe? Nyamugore rero yaguma mwumvisha nyene ko ari je no banazitaye mu wese. Papa aramubwira ati ntibyumvikana ukuntu zipora, yoba ko ntigeze ndazimubona, ko yagumana na mama wiwe ko ntige. Hanyuma aramubwira ati jewe ninakubwiza ukuri nta kibazo urambabarira. Papa ati nta kibazo. Ati rero nabonye Yanwari yaje cambona kuba bumusubiza mu nzu kaduharikanya cangira umujinya ndazita muri wese, nuko byagenze. Ati buni nasambuzi wese barazironka yo kwene niyo ziri, ngwego niyo ziri. Bageze muhira papa tora abakozi bimba wese zamfunguzo bazikurayo, bazikuyeyo barazironga bazihereza papa. Icyo papa yatubwiye ngo yaciye amukubita inshizi 2 aca muterera n'igipande kimwe k'igitenge. Camubwira ati uwe twabyaranye turavuye ku muzika kubera ishari ryawe. Ubwo rero murumva rero ko Imana yarandengeye icyo gihe. Iyo mama araba nabi ni jewe uwo mudamu yari kuba yarataye mu wese. Ndashima Imana ko Imana yandengeye kuva nkiri muto. Hanyuma rero kubera wa mudamu mukuru, mama rero amaze gusubira iwabo yarakundana na wa mugore wa mbere yari kwitongo. Aracayo aramubwira ingene bimeze, arumigwa. Mama caribandaniriza ni wabo kubera hari hafi nko mu kibano. Mama yigumira iwabo. Haheze iminsi mikeyi mama yagiye abona wa mukeba wiwe mukuru amusanga aja kumuraba. Hanyuma mbere ngo yari yagiye no mu mirima, ariko acarataha
baraganira rero amubwira ingene papa yirukanye wa mudamu, aranamubwira ati rero uraguma muhira hari igihe azogaruka kugucura, kuko papa yaragiye aracura mama arasubira mu rugo rwiwe. Ariko nubwo yasubiye mu rugo rwiwe, papa ntibyatumye ataguma arondera abagore hirya no hino, yagumye ashaka nyene kugirira nabi mama. Haragera igihe murumva ko hariho n'uwundi mugore yari ahetse umwana wa papa. Papa yarongeye haragera igihe arirukana mama yongera aranjana iwabo. Hanyuma mama rero biramurambira, aza guteretana n'ubundi musore ngo agende gushaka umugabo. Koko baratoye abashingizi, baragenda baraherekeza mama. Mugabo kuva nyene kwa nyogokuru iwabo wa mama ntangura kurira ngo ndarira, kandi ubwo mama arampetse anjanye gushaka uwundi mugabo mfise umwaka n'amezi. Ngo ndarira barabandanya baragenda, ndira abashingizi baramubwira ati mwana w'umukobwa, uwo mwana wawe, uwo mwana uhetse, urabona ko kubukwa buza kubandanya bukagenda neza n'uwo mwana ameze gutyo. Mama arahambira nyene aragenda, mugabo harageraho rero ndira ngo ururimi rwandara bitakibasha, ngo ntangura kubira urufuro mu kanwa. Abashingizi baramubwira ati rero subira inyuma, reka bamudutume intumwa bagende babwire umusore nabi wabo ko ubukwe bwohagarara, ko tuzobifatira ikindi gihe ko habaye ingorane. Baca basubira inyuma, mama asubira iwabo. Mama asubira iwabo, nyogokuru rero abonye mama nuko meze aramubwira ati rero uwo mwana w'abandi ntumugumize ngaha, jana iyo ruguru kwa ba nyirakuru. Mama rero yaca arabandanya, kuko nyene ururimi rwari rwandaye nta kibasira no kurira, ngo acanjana kwa ba nyogokuru. Ariko ngo nageze ngo turi mu gushika kwa ba sogokuru na nyogokuru bavyara papa, ntangura guhoha, ntangura gutwenga niganiriza nyene. Turashika kwa nyogokuru ngo mama asanga bariko baratora ikawa. Nyogokuru rero abyara papa ngo aranterura ndatwenga, ngo atangura kunsimbagiza. Ubwo ntibazi ikibazo mama afise. Mama ririko riraniga ukuntu njenda mu bujije kugenda gushaka, ariko yari Imana. Nyogokuru aransimbagiza, azana ibyo kurya ngo arangaburira, ngo ndarya nyene bimeze neza. Hanyuma ngo turaraho nyene kwa nyogokuru abyara papa meze neza. Bukeye mama ngo aragenda aranyimbara ngo ari kubaho umuvyizi. Hanyuma arataha kwa nyina wiwe yamuvyara, nyogokuru abyara mama. Nyogokuru abyara mama rero arabwira mama ati rero ndakubwire, uwo mwana w'abandi, uwo mwana wo mubaki ntuzomujane kumushakana umugabo. Ati burya nyene ti nibyo ukunda, ti ntazo hava gupfira, ahubwo icara ngaho rero umwana niyamara imyaka 2 irenga ukamucutsa, uzoca umujaniye ruguru kwa basokuru biwe, kwa ba nyirakuru bavyarase, uzomusigeyo uzobone kugenda gushaka. Atari kubu ntibyo ukunda. Mama rero aca yumva izo nama za nyina amugiriye. Mama rero acarareka kuja gushaka umugabo, acaguma iwabo kwa nyina. Mama arahaba, ariko kubera wa mugore mukuru ari nawe kandi yari yarirehereje mama, ari nkaho we yari yarabwiye papa ati nyabuna tora uwundi mugore. Urumva nyimba ariwe yavuganira mama, nyimba byagenze gute, papa babandi kumbure yazatora bikananirawa, yaravuye asubira gucura mama. Agiye gucura mama aramugarukana muhira mu nzu ya mama. Hanyuma barabana babanye. Mama wanje yaravuye aravyara umwana wa kabiri amurikira, ariko wa mudamu wisezerano kuri papa wa mbere kakana yari yaravyaye umwe bari barise Ntiruhungwa. Mama maze kumvyara harageze igihe uyo mu mama yongera aravyara umwana w'umuhungu. Hanyuma uwo mwana w'umuhungu ni nkaho ndamurusha umwaka. Mama nawe aza kuvyara uwundi mwana, avyara umukobwa. Ubwo rero mama wanje harageze igihe yongera aravyara kandi umwana w'umukobwa yagira 3. Mugabo nyene nubwo mama yari karavyara abakobwa, papa yumva umenga ntibimushimishije, kuko harageze igihe
papa n'ubundi yongera araharika mama amuharika mbese mubyara wa mama mbese ari nka mwene wabo mu miryango nabo mu muryango kwa mama nyene ari ni wabo n'uwo mugore n'uwo mukobwa baranamubuza ati reka kuza guharika mu Januariya ari umuryango wawe ari mubyara wawe reka ntuze gujya mugabo afise abagore benshi reka ntuze kuba umugore wa kangahe mugabo kubera abantu benshi bakunda amafaranga cyane baba bavuga ati ngende ku mugabo w'umutajiri ubwo rero uwo mama rero nawe yaraje nyene guharika mama usibye nawe neko bitoroshe rero papa yagumye atora n'abandi bagore ariko bamwe bakagenda ibintu nk'ibyo bana b'Imana rero iyi ni audio ya mbere kuri iki gice cya mbere nababwiye ko nzoza nagira iminota igereranye kugira n'abandi byorohe kuza biruguruka iyi rero ni audio ya mbere ku gice cya mbere ubwo ndabandaniriza ko mpaka intahe mu Burundi ndayimare izo zose nzoca ndazishirirako rimwe canke nzozitangira rimwe ubwo tugiye kubandanya n'intahe ni audio igira kabiri umukama Imana bahezagire cyane murakoze.